tubona mwibereye mu birori twababuze ku kibuga ngo mwatinye kujya Queens canke mwatinye shampiyona nkuko benshi babivuga. Twavuga ngo si ikirori oya, ahubwo nofata ko ari umwanya w'imimenyerezo nafashe wo kuva ngaha kuri Uzuri Beach ya mimenyerezo ngaha. Hanyuma avuga ngo noba nasi kuja gukora ngo batinye kujya Queens oya, ahubwo twerekanye umubabaro dufise byabaye match yabaye mu Kayanza twina Fofira. Bara ko ni match yabaye yatobaje gose, ni match twari yuko dutsinda Fofira mugabo arbitre itwonera urukino n'amaguru byose iyo nzo ntandaro ya byose yo kutaja mu kibuga no kwera urukino rwonekaye hagati ya Fofira na PVP. Rwabaye mbo twari kuri score ya DD ntandaro byose umunyegori wanje Adija yarafite umupira baramubabaza ambo ntandara byose umuhagarikizo hagati yacaremeza igitsina. Abakinyi banje baramera dugwamo amaruje aratangwa baramera nk'abasoka mu kibuga bo nta kuntu ntababembereje ndabatirika duheze urukino turaba kuntu twakigombora cyangwa turaba kuntu tuzopanika makete mu nyuma. Abakinyi barambwiye ati kocha wewe uri acteur muga twige turabasoda twege rero ngaha nitwe tutura ku mupira twege ngo yacu twafashe twese ni kuva mu kibuga twige ndusoma mu kibuga. Rero maze gufata uko rero jewe nabwi secretary wanje turandika makete turandika federation tureka epreve byabaye byose ukuntu batwivye. Rero tubishoboye yuko twubwira tuzokine urukino rwa Buja Queens twoza kurukina ku buryo mwamaze kugira gute mwamaze kutwishura iyo kete twanditse. Rero kugeza mu mwanya ntaje batwishuye ahubwo bace bihutira ivya discipline basohoye murabumva bati basohoye batasohora urupapuro ngo discipline ngo bamenye imiryango ikingu mozoriha ariko icari kwihutirwa ni yani ni igisata cha competition bari kwitira kwanza eske bakaraba eske ni giki twokora kugurukira byabaye bagira amatoza n'ingoga kugira ngo tukamenya eske ni forfait pass batako discussion tukamenya yuko ari 3D tukamenya score cyangwa tukamenya ko bizosubirwamo tukamenya urukino ko tugenda tuziscore ngabo mu mwanya ntana kwetu. Iki cyo novuga twebwe avantage kuko hari iyo aba arbitre international cyangwa mu arbitre ameze neza mu Kayanza mita ya mbere yari gurafise 2-0 penalty n'igitsino cya Nicole degeze rujanye kumenya kunjira match ntago bari kumvana haje hariye nabonye barashima Imana mutwe tuvamwo bari ruhukije baruhuka. Iyi match no munsi ndio jana nize ko 3 point ndokari ya 3 point nize 3 point kugira ngo cyame magari kibanza ca mbere nde barusha inota inota rimwe amace ngira ince mbana rero n'izindi match imana takazi muri munsi rero basekero batushira ro je ndabasaba nubu federation ega n'ibintu byoroshe n'ibintu bofata no munsi bakavuga ati reka rero baga matoza akomeye atumistano fo kwira ugati mercredi match ya PVP iyi dimanche match Buja Queens kozikina je ndiko entraînement neje mu batondo ndiko muri entraînement ndazi nubu vrema kuvyerekeye ivyo gutegura match twebwe turategura ivyo ntangwa nimwe none atugire ejo dukine match. Ico no saba no federation biroroshe umuntu ajeje gutunganya president ni harari yari live yavyibone wenyene ukuntu tuko turibwa wenyene wewe yibaje ubwa mbere akibona mita ya mbere yibaza ngo kwese ko jewe umuatakanje wanje Nicole yatse igitsindo avuye inyuma arabacako aduzaorje abakiye baragumba batima no jouer turakina bo batwatse igitsindo cha orje turemera cyana kimwe turagombora Emperto barutse icya kabiri turumva tugomba DD imaze kwa iyo DD ibaze baje bongeza iminota 6 yose aho nyene turapambana mugabo ica imbi ntandara byose byashibezo kubo umva byashibizamo byose bice bibaho byose. Rero cyo no cyo byose mama Kabura Eugenie ngo mubaza byose bishira aho reka twebwe na ma preve ngo ama video ibika preve twe ya mbere twadufise aho ni Imana Eugenie Kabura niba mubaze eski wari uhari ari byagenze gute akavuye ko batatwivye na kindi mugabo twebwe gusubira mu kibuga kandi kubona PVP mayo cyakora muri Imana yakiza ahagarira inkino z'abakobwa ni kubera kwanza bakatwishura kwanza ibyo twasabye kwanza.